Nizo ndababwiye za wa muvukanye wo ngahe Muyinga nazo nyene ariya hiri Tanzania yose irahera iyo twategerezwa kuyiriha ka twarayirishe ku miliyoni 500 hararishwe miliyoni zishika 280 2019 harishwe miliyoni 166. Turabahaye ikaze abakiriya beza cyane abakiriya hama ku batanzi nitwa Chimaye Chanceline abasanzwe nkorera muri agence iri mu ntara ya Butanyerera ego yahoze ari intara ya Ngozi. Hariho abakiriya benshi bagumye babaza muri KCB tininde aduha ubwishingizi mwari mufise inyota yo kutumenya tubamenyeshe n'uburyo bushasha bwaje muri BIG. Murakoze cyane rero murahawe ikaze ngaha muri Rakaza Hotel muri Muyinga. Twongera duha ikaze umuyobozi wacu mukuru twara assurance BIG ku rwego rw'igihugu yatweretse yuko asanzwe akunda abakiriya bacu. Twaramuteye akamo turamubwira ati turafise umubonano w'abakiriya b'Imuyinga barifuza kubona abantu basanzwe babaha ubwishingizi, none rero nawe arakakira nkuko asanzwe akunda abakiriya yahashitse arahawe ikaze. Twongere duha ikaze Safari dusanzwe dukorana muri KCB Muyinga. Ntisinza kubarambira cyane reka nce mu ncamake ngaha hariho abantu bazi ko dusanzwe dutanga ubwishingizi bwitwa insandi bujanye n'umuriro. Sibwo bwishingizi dutanga gusa, turatanga ubwishingizi busanzwe butangwa ku butaka bw'u Burundi. Nk'ufise imodoka ngaha arashobora kutwitura. Turatanga ubwishingizi bwa automobile, accident corporel, incendie, assurance voyage ku bantu bakunda kuja mu mahanga. Turatanga ubwishingizi busanzwe butanga ku butaka ngaha bw'u Burundi. Nta byinshi nza kuvuga, ndizeye ko umuyobozi wanje aza kubibandanya bivuga. Gishasha rero nshobora kubatangariza ngaha nuko twabazaniye ubuhinga bushasha bita Mobic ushobora gukata assurance aho uri hose. Nimba wiyumvire gukata assurance uri muhira, nimba ugomba gufata urugendo 5h ugaca ubyibuka 22h, urashobora gukata assurance y'ingendeshwa yawe. Eka ndetse assurance z'ubwoko bwose dusanzwe dutanga nkuko nabibabwiye urashaka kubwikatira ukoresheje application Mobic. Umuntu rero azoshaka kumenya ivyo bintu azegera biho yacu hama tumwigishe tumuhiyo application ashobore gukata ubwo bwishingizi. Application Mobic rero yagere nk'inyishu ku bene gihugu. Nagira ndababwire rero iwacu ibutanyerera dufite icivugo kivuga giti nta gutumwanya no kujana n'ibihe. Tujana n'ibihe rero mu kubaha iyo application zo zirafasha gukata assurance. Nk'ubunya nk'abo twahaye ngahanya nabonye benshi, nabonye Zuena namumenye kandi nishimye cyane nawe yamenye, nabonye Deo, nabonye Rajabu twamenyanye ni vyiza. Hirya yejo rero burya bwishingizi tuguha na urashobora kubukata, ariko mu kubukata bisaba ko ufise amafaranga. Ushobora kubise amahera muri eBIG. Twe duko turakoresha eBIG cyangwa Eco Cash cyangwa Bankobu Inot cyangwa KCB wacu. Uyifise urashobora rero kugura ubwishingizi wacu. Nico gishasha ndabatangariza. Ego murahawe ikaze rero turyoherwane nacu. Assurance BIG rero dutanga ubwishingizi bwose. Muzoze mutwitura turaza kubaha ni nimero yacu. Mukeneye ubwishingizi wundi ari nk'imodoka cyangwa mukeneye kugenda nko muri France cyangwa muri Amerika, benshi baravoyaje cyangwa muri Chine kurangura abadandaza, turaza kubaha nimero mushobora kuturondera ko bwa tubakatire assurance voyage. Murakoze. Reka rero tuce duha umuyobozi mukuru wa assurance BIG nawe adutekururira agaseke. Assalamu alaikum. Murakoze. Nyakubahwa urongoye ubwishingizi BIG mu karere k'Uraruko, nyakubahwa musanzwe mukorera ishirahamwe KCB, banyakubahwa abanywanyi dusangiye n'amabanki, tugira amahoro n'iterambere mu by'ubwishingizi.
ndashimye ikaze mpawe ngaha muri Rakaza na cane Muyinga, ariko ngira nuko nyene imvuga isanzwe imeze gutyo. Jewe ngaha sindi mushasha ndahazi, hari bakeyi nabonye amasura nigeze kubona mugabo kuko ngira nari nkiri muto ntibakinyibuka. Hano hantu narahakoreye igihe kitari gito ndahazi. Murakoze rero namwe ko mwemeye ko bampereza ikaze aho sanzwe nzi. Reka ndabashimire kandi ingene mwahevye umwanya w'ubuntu kuri si coroshe, bitaye ko n'igitoro n'amatelefone bigoye, mukemera ko muza tukabonana mu ntiza amashi wanyu, kweri ndabakengurukira. Mwumvise yuko mu bwishingizi BIC dusanzwe dukora byinshi. Narumvise ko hari bamwe tutarigera duhura tubonana ngo bumvirize ivyo dufise bishasha aho dutandukaniye n'abandi. Aka niko karyo, ni wo mwanya. Turazi ko umwanya ugoye, mutwihanganire twacerewe gato kandi tuza kuba twari umwanya munini, kandi uwo tuza kumarana ivyo tuza kuyaga biza kuba bihimbaye bimeze neza. Mu bwishingizi BIC aho dutandukaniye n'abandi ubwa mbere nuko turi abantu tuyitaho abanywanyi bacu. Iyo badutumye ko tubanguka n'ingoga, kandi mu bwishingizi iyo bishitse umuntu akagira ingorane twebwe duseruka n'ingoga ndetse tukanabironderera. Mwumvise muri kaya karimbo kariko karavuga hajya yuko tubasanga kuri terrain. Iki ni kimenyetso ca mbere koko ntibiri mu ndirimbo gusa, murabona ko twishikiye kuri terrain kugira ngo tubonane tumenyane, n'amatelefone tuyahane kugira ngo harakabaye muzomenye muti abo twabonanye n'aba reka tubatabaze bagire ico badufashije. Ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC ryavutse mu 2017 kandi mu ntumbero yaryo kwari ugukosora utunenge tutameze neza mu bijanye n'ubwishingizi assurance. Simbeshe namwe murabizi, murashobora kuba mubindusha. Hari benshi muri mwebwe bazi abo barahuye n'ibyago n'amasanganya bitura ubwishingizi ntibiborohere, bikabatwara umwanya muremure. Bamwe bagasanga bari mu masentare, abandi bamwe bakabivamo babonye umengo ntaho bazorohukiriza. Turiko turabiraba rero kubera impinduka ziguma ziba nyinshi, twavuze ko tudashobora kuvuka ngo tuze gukora ibintu bisanzwe byaradushabuje, kuko natwe muri twebwe hariho tuba tuzi bagize ibyago nk'amasanganya ugasanga babiheberamwo kubera byabagoye batabizi canke babuze aho baca. Niyo mpamvu rero ishirahamwe rimaze kuvuka ryavuze ko ari ugusanga umunywanyi wari we wese ku rubuga ahaherereye, aramutse agize ikibazo tukamwereka atumbera, tukamuhereza inimero, tukamubwira ico ari cyo cyose gikorwa, kuko ico tuzira nuko wagize isanganya cyangwa wagize ivyago abanza kuja mu butungane. Ivyo twabigize indahiro. Ibintu bikunda gutera impari keshi n'amasanganyo yo mu mabarabara. Mu masanganyo yo mu mabarabara uko bipanze, iyo isanganya ribaye, kuko umuntu aba ari kagira mu ibarabara naryo rifise amategeko yaryo, amategeko yaryo nayo akaba ari ay'igihugu. Abajeje kuri amategeko nabo akaba ari abajeje umutekano. Aho umuntu araba assurance aza guseruka ubugira gatatu, nukuvuga havuye wa mupolisi hakava n'ubutungane, ari waza kuraba ati mbega muri abantu ninde yarenza amategeko, twebwe dushikirwa ubugira gatatu. Ariko kuko umuntu aba yababaye akagira ati je ndafise ubwishingizi, ashaka guca yihuta muri assurance, nayo amategeko yarase ko umuntu aja muri assurance tabanje guhera ku mupolisi canke mu butungane. Twebwe rero hari ibindi twaciye duhinyanyura tubonye ko ivyo ari nzira ndende. Hariho iyo twamenye isanganya bari tumenyesheje, turishikira tukaraba uko vyagenze. Reka ndabaha akarorero. Umuntu ari ngaho muri parking n'imodoka yiwe yayishitse, umuntu wundi avuye nko gusoma vyamugoye canke imodoka iramwankiye ashitse asanga imodoka iri muri parking arayihombanije.
vy'ukuri bizogenda gute ngo uwo muntu ari muri parking aje mu ikosa? None ko turi abantu dufise amaso dufise ubwenge, natwe kugira ngo dutunganirize uriya muntu imodoka yo ari muri parking, ni maka ngo tuzororere ngo banzuzane ca cegeranyo ca polisi co muri parke, aho natwe nituba tugomba gukoreramo akandi kantu kameze nabi nk'icyo twe twaragifuse. Iryo kosa ntidushobora kurorera ko bibanza gucariya mu nyandiko, kuko ibiba bigaragara. Hari n'igihe usanga hari n'amakamera biba byabonetse ko imodoka igonzo yihagarariye. Nkako twebwe nako twikuriyeho muri assurance bike kugira ngo torohereze abanywanyi bacu. Ico rero ni kimwe muri bishasha. Hari n'ibindi, nuko kuva dutanguye abanywanyi batwitavye ku bwinshi cane gose, ku bwinshi cane, baratwizera. Natwe ico twakoze ntitwigeze tubamaramaza. Nobahereza akarorero k'umuntu mushobora kumenya, ntiyampaye uruhusha mugabo sinzoba mvuze nawe, sinzoba namuvuze kuri bibi. N'umuntu ashobora kuba umubanyi wo ngaho batazira komando, umengo yitwa Haridi. Hari uwo bamuzi? Haridi urya yaratwizeye, araduhereza imiduga yiwe mu bijanye na assurance. Imiduga yiwe ikunda kugira ingendo za Dar es Salaam, Bujumbura. Nimba mwarabimenye, ibyago birakunda gushika uko isanganya ntirisezerana. Hari imodoka nyinshi ziwe zagize amasanganya. Simvuze uko byagenze mugabo ndamubabuye muzomwihamagarira ababwire uko twavyitwayemo. Aho ntaco ndenzako. Sinari kubakwa kuvuga umuntu nzi yuko yoba yarababaye, yarashavuye, agize isanganya ntihagire ico tumutunganirizako. Ngarukirije ngaho. Kuva dutanguye rero muri abo bantu batwizeye, natwe twarakoze biragenda neza. Ishirahamwe ubu ryarateye imbere, ryarakuze, ryatanguranye n'abakozi badashika 8, mugabo ubu dushitse ku bakozi barenga 40. Abo n'abakozi direct bafise n'imiryango, ariko mu mpande zose z'igihugu turafise n'abo usanga baduserukira, abo twita abafatanya bikorwa. Gatoyi rero ngaha muri Muyinga hameze nka ca gitutu ngo ndakibona ariko sindagifata. Aha ngaha Muyinga kuri centre twaragerageje kuhashika, ariko kubera nari ndahavuye ngiye ahandi, abo twari tuzinanye narabashikira nkabwira ati mbega mwebwe ngaha bimeze gute? Ngo none ntuzi ivyo wasize udukoreye. Naca mbanza gutenyenya gato. Hariho biro twigeze kurondera, hanyuma ntiyabandanya kubera uwo twari twahashize yaciye aja mu bindi vyiwe. Ubu rero ko dukoraniye ngaha, shaka dusezerane mwebwe mwatwizeye mumfashe, ejo nzove ngaha ndose biro aho kugira ngo namwe muronka ahantu muzoza murashika hari kibaye, mutirirwa muraturondera turi Bujumbura amarezo yagoranye, bati ba bantu ngira baratubeshe. Nibyo ni mwabidufasha muzoba mukoze, kandi ndazi muri benshi nimushobora kubura umuntu afise akabiro ka 4 metres sur 5 ngaho, dushobora kugenda dufashe hama tukashiramo ibikoresho vyacu, mbere n'abakozi ngaha tukazoraba ingene bashobora kuba bahari, kuko hari ibintu vyahindutse mu bijanye n'intunganyo y'igihugu. Ubwa mbere hano hahora hari mu karere k'uburaruko, mugabo uravye uburyo intara ya Muyinga isigaye irongowe iri mu karere ka Buhumuza. Ubwa mbere yahora iri muri Ngozi, yabaye Butanyerera. Ubu rero turiko turaba natwe ingene twiyubaka twisunze iyo ntunganyo shasha, mugabo nivyo tuzokwitondera, kuko hajya ntivyoroshe gucusho kuvuga ngo ibi nibigenda uko, kandi vyari bisanzwe mu rutonde bifise uko bimeze. Kuva rero dutanguye gukora, tuvuye ku bakozi 8 gushika ku 40 barenga n'abandi bafatanya bikorwa, ibiharuro tugeze kubu kuva mu mwaka wa 2018 twavuye ku miliyaridi 2 z'abanywanyi baduhaye ibintu vyabo. Ubu mu 2024 tukaba tugeze ku miliyaridi yandabe igiharuro sinihende, 2018 zari 1,528,000, 2019 miliyaridi n'amajana 2,
2020 zari miliyaridi 2,200, 2021 miliyaridi 3,900, 2022 miliyaridi 5,200, 2023 miliyaridi 6,600, 2024 miliyaridi 8,400,000. Ibyo ni ibiharuro byo mu mwaka uheze ku banywanyi batwizeye bakaduhereza ibyabo, ni ukuvuga amasuranse y'imiduga, amasuranse y'amazu, amasuranse y'ingendo, amasuranse atandukanye nko mu bantu bakora iby'amashantiye, abafise abakozi bavuza. Ibyo nibyo biharuro twariko. Iyo muvyumvise ukore nimwibaze yuko byagumye bimeze uko, kuko amasanganya nayo nyene ntahagarara. Muri aka karere ka Muyinga isanganya yadutwaye amahera menshi, nisanganya y'imodoka ya Musumba yari ipakiye ibintu bakuramwo amabati yatembagariye haji Gasogo hitana abantu bari biviriye gusenga. Aho yaradutwaye amahera atari make. Ako nakarero kamwe nizo ndabagwiye za wa muvukanye wo ngahi Muyinga nazo nyene ari yahiriye Tanzania yose irahera, iyo twategerezwa kuyiriha ka twarayirishe. Duhereye mu 2018 uko abakiriya bari bake niko n'amasanganya bari make. Aho amasanganya ntiyari bwagwire, hari ku miliyoni 500 hararishwe miliyoni zishika 280. 2019 harishwe miliyoni 166. 2020 harishwe miliyoni 647. 2021 harishwe abo nabahuye n'amasanganya amahera twagiye turariha abanywanyi umuriyaridi n'ibihumbi miliyoni 56. 2022 twarishe umuriyaridi n'imiliyoni 700. 2023 miliyaridi 2 n'imiliyoni 200. 2024 n'agahebuza hoho twarishe imiliyaridi 3 n'imiliyoni 700. Tukaba twiteguye kuriha muri uyu mwaka wa 2025 imiliyaridi zababa 5 z'abantu bagize amasanganya, abantu babitavye Imana n'ibindi bintu vyononekaye. Kuko muri assurance sugutora amahera gusa, ariko nugushumbusha abahuye n'ivyago. Hari abantu rero bahora bavuga ngo amahera ya assurance ngo arasanzwe ntacakora. Burya winjiye indani niho umenya neza yuko hari abantu benshi bagira ibyago, bagira ingorane, bagira amasanganya, ndetse ubonye wewe umaze umwaka utagize isanganya uzokwamushimira Imana, kuko wewe niba ko ryakubaye ko hariho abandi baba bagize ibibazo kandi bikomeye. Hanyuma uravye amahera ariha muri assurance, ufashe nk'imodoka, imodoka isanzwe voiture urisha assurance isanzwe ni 125, ariko yonyene ibaye declasse murazi miliyoni igura. Burya rero harimo igitangaza kubona ushobora kuri 125 mugabe imodoka yawe ugasanga yarishwe imiliyoni musanzwe muzi zigura imodoka. Aha rero no kubamenyesha ko ya ntumbero twihereza yo gutandukana n'abandi mu bijanye no kudatunganiriza abantu bahuye n'ivyago, nivyo twashatse koga ko kugira ngo uwo ari we wese agize ikibazo nta cumukure ubwa mbere kubera iyo sanganya, ariko kandi mu kurondera agashumbusha.